akamaro k'ikidagi ni kanini cyane. Ubwa mbere nuko ubudagi ari mu bihugu bitunze cyane mu Buraya no kw'isi. Kubwo rero igihugu c'Ubudagi kirafise uburyo bwinshi coshobora gufashisha abashaka kwiteza imbere. Hanyuma tukizera yuko nko mu myaka iza amahoro abandanye atsimbatara, hazoza n'ababizatunga b'Abadagi bagashira imitahe yabo mu butunzi ngahi mu Burundi. Birumvikana yuko baramutse baje abambere bazoronka amahirwe yo kuronka akazi ari cyane abazoba bize ikidagi. Hanyuma nkuko nabivuze haruguruwe akaryango novuga kuko abashoboye gushika ku gice kigira kane c'ikidagi bita B ya kabiri bashobora kugenda mu Budagi bagashobora gukorayo imyaka mikeyi bakaronka ubumenyi kugira bagaruke guteza imbere Burundi. Kugira ngo igihugu gitere imbere mu bisanzwe biva ku bintu byinshi, mugabo kandi biva no kuguruka gukorana n'ibindi bihugu bimaze gutera imbere ku buryo nk'abanyeshuri bacu bashobora kugenda gusuma ubumenyi, gusuma urusaku, hanyuma bakaza ivyo babonye bakashobora kubishira mu ngiro ngaho iwacu. Ivyo navyo ntibishoboka udashobora gutegera ururimi, mudashobora kumvikana n'abo bantu ugiye gusumako ubumenyi. Cyo gituma rero mvuga yuko kw'ikidagi bifise akamaro kanini cyane. Ururimi kw'ikidagi tumaze kubona uburusho dushobora kuronka, akamaro dushobora kubonamo mu kuba turuzi, tukabona yuko n'abandi batwitangiye imbere hariho aho bimaze gufasha, cyane nk'abagira amahirwe bagashobora gushika mu Budagi bakavuga yuko izi nyigisho bakuye ngaha zafashije cyane. Cyo gituma natwe n'abandi benshi baguma baza kubandanya ivyigwa. Batanze amasertifika ku bantu bakurikiranye inyigisho zo guhugura abigisha basanzwe bigisha ikidagi. Ubwa mbere bitanguye no mu kwezi kwa kabiri inyigisho nk'izi zarabaye, aho batumiye umuhinga avuye Berlin mu Budagi yitwa Ingo akaza kwigisha. N'ubu rero byabaye haza uwundi mu expert, uwundi muhinga kazi nawe nyene azomara ukwezi yigisha. Bajya rero n'abambere baronse kuhabwa amasertifika, no kuvuga ko n'abandi bazobandanya kuko afise ikiringo c'ukwezi ngaha mu Burundi. Natumirira ko iruhande y'ibindi bakeneye kumenya, ubu benshi birukira mu myuga. Imyuga irafasha kandi n'ururimi rurafasha, kuko n'uwo mwuga uzokora uvuga urundi rurimi, kuko naho udandaza ni ngombwa uronka umuntu agufasha guhindura ibyo ariko baravuga nk'ugiye mu Bugande, mugabo ubizi byose nta ngorane. Tugatumira ahubwo abiga n'abatize ko bokumbira cyane kumenya indimi zitandukanye. Murakoze. Ndi umunyeshuri yiga ikidagi, niga mu mwaka wa mbere A1. Biraryoshe cyane kubera certificat ubuye ahantu henshi uja gukora cyangwa usaba ikintu usanga basaba certificat, usanga basaba ikintu canditse. Rero kuba twagize formation ukaba baduhaye certificat ni ikintu cemeza neza yuko ujanye n'ahantu ushaka akazi ko ushobora kuronka. Nkuko abadukurira tubibona, turabona ko hari akamaro kenshi, ama-opportunité menshi, na cyane yuko uzi indimi ushobora kwidebrouiller ahantu hose ushitse. Ikidagi nagihisemo ubwa mbere kubera ko ngaha ku ishure kuri kaminuza y'u Burundi ni hafi cyane kandi biroroshe ko tuciga. Nta bintu byinshi badusavye, bavuze baratanze communication abashaka kwiga ikidagi baze turiyandikisha. Rero kandi nkaba niga ngaha byaramfashije cyane, cyo gituma nagihisemo.